Ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo c'amamuko. Umukama abwira Aburahamu ati: va mu gihugu cawe no mu muryango wawe no mu nzu ya so, maze ugende mu gihugu nzokwereka. Nzokugira igihugu kinini, nzoguhezagira, nongere nkuze izina ryawe, uzoba umuhezagiro. Nzohezagira abazoguhezagira, nzovuma uwuzokuvuma, imiryango yose yo ku isi izohezagirwa muri wewe. Aburahamu agira nk'uko umukama yari yamutegetse, aragenda ajanye na Loti. Igihe Aburahamu yava i Harani yari amaze imyaka 75. Aburahamu ahitana umugore wiwe Sarayi na Loti umuhungu wabo. Itunga ryose bari baronkeye, bafata inzira bagenda bagana igihugu ca Kanahani. Barashika mu gihugu ca Kanahani. Aburahamu aca muri ico gihugu gushika ashike ahantu hitwa Sikemu ku mumanda w'Imore. Ico gihe abakanahani nibo baba muri ico gihugu. Umukama abonekera Aburahamu amubwira ati: iki gihugu nzogiha uruvyaro rwawe. Aburahamu yubakira uruhimbi umukama aho hantu yari yamubonekeye. Avuye aho aja ku musozi uri mu buseruko bwa Beteli. Ashinga ihema ryiwe hagati ya Beteli, amaja mu burengero n'ahayi mu buseruko. Aho handi ahubakira umukama uruhimbi, yambaza izina ry'umukama. Aburahamu agenda araca insago gushika ashike muri Negevu. Iri ni ijambo ry'Imana. Mwiriwe neza mwese. Turabaha ikaze kandi muri iri shuri rya Bibliya. Kandi ndabona ko muri abanyeshuri beza ntimusiba. Iri jambo abasomera riri mu gitabo c'amamuko ikigabane c'12 kuva kuri 1 gushika ku 9. Igitabo c'amamuko ikigabane c'12 kuva kuri 1 gushika ku 9. Murazi ko tuguma tubaha imfunguruzo tugeze ku rufunguzo rwa kangahe? Kwa kangahe? Kwa gatatu. Twarahejeje tugeze ku kwa gatatu, ntituraruheza. Oya, ntituraruheza kuko urufunguzo rwa gatatu rugizwe no kudondora aho Bibliya yandikiwe.
aho yandikiwe rero ni ukuvuga intara, ni ukuvuga kandi igihe yandikiwemwo. Muravyumva? Le cadre géographique et le cadre historique. Le cadre géographique et le cadre historique. Ni ukuvuga aho Bibiliya yandikiwe mu vyerekeye intara, naho Bibiliya yandikiwe mu vyerekeye akahise, mu vyerekeye ivy'igihugu. Kuwa kane uheze twaravye rero ivyerekeye intara, kandi nibaza ko mwabitegereye. Ubu bavuze ngo Yezu agiye ku kibuga cy'Ibugarire muca mubona hariho. Bavuze ngo Yezu ava mu Bugarire aja mu Buyudeha muca mubona hariho. Bavuze ngo Yezu, nk'uyu munsi twumvise ngo Yezu ngo yagiye mu ntara ya Tiri, ngo kandi ntiyashaka ko babimenya. Intara ya Tiri irepfo canke iri ruguru? Irepfo canke iri ruguru? Intara ya Tiri ni hariya ruguru. Tiri na Sidoni, hariya hari ibihugu vya Libani na Siriya. Sava? Intara ya Tiri iri hariya ruguru. Ni mu ntara y'Ubufenisiya. Fenisiya iri hariya ruguru, muravyumva? Imisi yose ubuhoho n'ivyo mutazi mudashobora guca mubona buno nyene, muca mubona umugabo yitwa Gungere aca bibabwira neza. Niwe muca mubaza, kuko Gungere azi ibintu vyinshi gose. Hariho abatamuzi? Utamuzi arabaza Gungere nyene. Hari umuntu yagiye i Buraya rero, yari umuntu w'umumenyeshamana ataramenyereye ibintu byo kugenda kure, aragenda i Buraya. Avuyeyo abandi baramubaza, kuko cari igihe ca Yubile y'abamenyeshamana, ngo wagiye he nahe? Aca arababwira ngo badutwaye muri France, badutwara no muri Belgique, tuvuye i Roma, twaraciye n'ahitwa muri Germany, turaca n'ahitwa mu Busuwisi. Abamwumviza bati yo, ati bwa bundi geography yizi yose, ngo naho twaragiyeyo. Namwe rero nk'ubu dufashe ku byo nababwiye, mwaragiye muri geography muca mubibona. Uyu munsi dushikiriye indondoro y'akahise k'igihugu. Twaradondoye ivy'intara, ubu naho tudondora ivy'akahise, kugira ngo biborohere gufata. Nashimye kuza ndabaha umwaka, nca ndababwira ivy'uyo mwaka. Ni ukuvuga umwaka wose, kugira ngo nk'ubu musomye ikintu muri Bibiliya canke babasomeye ikintu cyo mu bwuzure bwa kera cyane cyane, muce mumenya ibintu byari bihari ibyo ari byo, kuko hariho ibisomwa udashobora gutegera utazi ibyari bihari. Nk'ubu akarorero, ugiye wumva basoma ngo nguko uko Umukama avuze, kwa Bidamasi bakoze ububisha gatatu, nako kane nzobahana byanse bikunze. Barakubitishije Galahadi ibibando by'ivyuma, nico gituma nzosuka umuriro ku muryango wa Hazayeli, kugira ngo urigite ingoro za Benehadadi. Nzovunagura igihindizo ca Damasi, nzohonya abantu bose baba muri Bikihati Aveni, mponye abafise inkoni y'ubutware muri Beti Hedeni. Abantu bo muri Aramu nabo
bazojanwa ikiri kugirwa imbohe niriyazwe n'umukama. Bagusomeye bibiri muri Amosi ikigabane ca mbere akarongo ka 3 n'aka 4 gushika kwa 5. Nkibi babisomye umuntu akabwisomera gutyo utaza kahise ntushobora kubimenya. Ni kuki Amosi avuga gutyo? Ni kuki? Canke nk'ubu uvuye ahantu ugasoma ukagwa ahantu Yeremiya avuga ngo amaso yanje acunda gutamosozi kuko umukobwa wa Yerusalemu amaso yanje acunda gutamosozi kuko umukobwa wa Yerusalemu yasogoswe akwaye igikomere c'intakira. Yeremiya yavuze gutyo. Utazi kahise ntumenye igituma. Ayo amaso yanje acunda gutamosozi kubera iki? Ariko uzi kahise ka Israeli buno nyene ucubitegera. Umuntu ashobora guca kubaza ati ni ku Yeremiya avuga gutyo. Hari iki muri Israeli ico gihe? Ucubivuga. Yego. Canke usanze umuhanuzi Ageya avuga ngo mbega ngo mubona bibereye yuko mwibera mu mazu meza meza igihe ingoro yanje ikiri umusaka. None ingoro y'Imana yari umusaka ni ryari ingoro y'Imana yabaye umusaka? Byagenze gute? Ivyo byose utazi kahise ntubimenya, ariko uzi kahise ucibimenya buno nyene. Muravyumva? Hanyuma n'abahanuzi bariko baravuga imisi yose bavuga bakurikije ivyo abantu barimo. Nk'iki gisomwa bahora baratucumva muri ntuzeye mu gihe c'ubushikiro. Ngo Izaya agenda kubwira umwami akazi. Ngo sawa umukama wa Imana yawe ikimenyetso. Ukivuye hejuru canke mu kuzimu. Akazi ngo nta mukama nzosaba ikimenyetso sinogerageza umukama Imana yanje. Ngo Izaya agaca amubwira ngo tega amatwi umuryango wa Dawudi. Ngo ntimuraruhishwa no kuruhisha Imana yanje. Ubure mugomba kuruhisha nako ntimurarambirwa no kuruhisha abantu, mugomba kuruhisha Imana yanje nayo. Ngo nico umukama we nazokubera ikimenyetso. Umwigeme afite inda azobyara umuhungu, azobyara umwana w'umuhungu wamwita Emmanuel. Nukuvuga umukama turi kumwe. Ngo imbere yuko uwo mwana amenya gutandukanya ikibi n'iciza, ngo abami babiri utinya ngo ntibazoba bakiriho. Abami babiri utinya wewe uzi kahise ucumenya bari. Utazi kahise ukigira mbe basha abami babiri batinya ninde? Wari mwambutsa na ntare cyane. Kuko ntuzi kahise. Muravyumva? Kuko imisi yose ijambo ry'Imana rivugwa hakwirikijwe ibintu uko bimeze. Abahanuzi bavuga ibiriho. Muravyumva? Bakurisha iby'abantu barimwo, iby'abo bantu barimwo. Izaya yaje akavuga ngo barahumiwe abarungika intumwa mu Misiri. Ngo bishimiye ifaransa. Ngo bafite ibitwazi n'amafaransa. Ngo nico gituma jewe umukama nzokubita ifaransi maze ifaransi n'uyigendera ko byose bikumbagare. Muce mubona ko ari jewe umukama. Abo bantu ni bande? Abo barungika abantu mu Misiri ni bande? Babarungika kubera iki? Utazi kahise nk'ibyo ntabyo umenya. Murabyumva? Kandi ijambo ry'Imana kugira uritegere ubanza kumenya igihe ryavugiwemwo, ivyari bihari, ugaca utegera igituma uwari karavuga yavuga atyo, ugafatira rero kuri ibyo yari karavuga, ugaca utegera nawe ibyo urimwo uyu munsi. Murabyumva? Kuko ijambo ry'Imana si ryo gupfa gufata ngo reka nsome, ngo reka rero ndabe ingene noryiroresha ko.
mweho rero umve icyo uyu mugani uvuga. None uyu mugani uca uvuga ngo koko na sogokuru yaranciriye umugani twofata gutyo. Hoya, iyo mugani Yezu yawuvuze awukuye kuki? Yawuvuze kugira aco uyo mugani yabikuye kuki? Yagomba kuvuga icamutumye awuca n'igiki? Ico gihe hari biki byatumye Yezu aca uyo mugani? Murabyumva? Kumenya rero akahise k'igihugu, iby'igihugu cabayemo n'ibyo caciyemwo, biradufasha gose gutegera ijambo ry'Imana. Biradufasha gose kuko uzi intara ukamenya n'ivyo ntara yarimwo muri ico gihe, bicaye gufasha gutegera iyo mvugo yo yari karavuga. Murabitegera? Voilà. Twanzike rero indondoro y'akahise k'igihugu ca Israeli, cadre historique. Abatwita bene Israeli ntibamye bitwa abanyisraeli, bamye bitwa bene Aramu, bitwa ba Aramu, les Araméens. Abrahamu yari mu Aramu. Nico yituma mu gitabo c'isubiramo ry'amategeko Deuteronome igihande ca 26 dusoma ngo Imana ibwira Musa ati genda ubabwire uti sokuru wawe yari mu Aramu w'umuyererezi. Yari mu Aramu w'umuyererezi. Kubera iki? Nk'ubu naheza kubabwira muca mubitegera. Abene Israeli bakomoka ku musekuruza yitwa Semi. Semi nawe yari umuhungu wa Noe canke Nowa. Abakomotse rero kuri uwo Semi niwe bita mu Gifaransa les Semites, mu Kirundi twavuga ba Semiti. Aba mubona abayuda, abatwita abayahudi, n'aba barabu, n'aba bantu zeye bose ku gishitsi ca Sem, umuhungu wa Nowa. Nta gihugu bari bafise, bari aborozi b'ibitungwa, cyane cyane borora intama. Baraborozi b'intama maze bakaguma bagendana nazo bajiye uburagiro buri n'iy'amariba y'amazi ari abo bita renomade. Nta gihugu bari bafise, nta hantu bari bafise bacumbika ngo bavuge ngo aha ni wacu. Baguma inyuma y'ubusho bajiye uburagiro buri baja n'iy'amariba ari. Nkaha ndahageze muca mwumva igituma Imana imaze kubaha igihugu yaciye ibategeka kuza barayishikanira ivyerano vya mbere. Muravyumva? Ivyerano vya mbere bategeka guca babizanira umukama, kubera yuko umukama yabahaye igihugu barabayererezi batageraho iwabo. Murumva umuntu atagira iwabo ukamuha igihugu? Nkuko ufata umuntu w'umuyererezi ukamugurira iparcelle ngahe Bujumbura ukamubwira uti kuva uyu munsi aha ni wawe. Acaraza akagura umwikoma. Kuki? Kuko ntiyahora afise naho yoshira umutwe none aronse igihugu. Nico gituma Imana imaze kubaha igihugu yaciye bategeka kuza barayizana ivyerano vya mbere, icibwira Musa ngo niwamara kwinjira mu gihugu umukama Imana yawe aguhaye. Ahandi mu kibanza ca 26 c'igitabo ca Deuteronome amategeko. Niwamara kwinjira mu gihugu umukama Imana yawe aguhaye ngo utorane, igihe uzoba waramaze kuciganzira ukakibamwo, uzokwakira ivyerano vya mbere mu vyimburwa vyose uzoba watwaye mw'itongo ryawe mu gihugu cawe umukama Imana yawe aguhaye. Uzobishira mu giseke, ugende mu kibanza umukama Imana yawe azoba yitoreye, akahashira icicaro c'izina ryiwe.
uzogende kumuhereza nkuka azoba hari muri iyo minsi, umubwira uti, urumva, we warimwe wimbuye, imbere yo gutangura kurya ivyerano vya mbere kuzanira umukama mu giseke, ukabishikiriza umuhereza nkuka aramukiwe muri ico gihe, uzoheza ushikiriza umuhereza nkuka umubwira uti, uyu munsi ndemeje imbere y'umukama Imana yawe ko ninjiye mu gihugu umukama Imana yemereye basokuru bacu ashize ko n'indahiro kuzoduha. Umuhereza nkuka azokwakira ico giseke umuhereje mu minwe yawe, agitereke imbere y'uruhimbi rw'umukama Imana yawe, nawe uzoheza ushikiriza ijambo imbere y'umukama Imana yawe uvuga uti, data yari umuaramu atagira uburagamo, yamanutse mu Misiri abayo nk'inyambukira ari kumwe n'abantu bakeyi, ariko arahava aho hantu ahabera igihugu gihambaye gikomeye kandi gisagaraye. Ariko abanyamisiri badufashe nabi, baraducumukuza kandi batuzigira ku bikorwa by'umuruho. Niho twatakambira umukama Imana y'abasokuru bacu, maze umukama aratwumvira, arabona umuruho wacu, amarushwa yacu, n'ukuntu baducurwa butfuni na buhoro. Umukama adukura mu Misiri akoresheje ikiganza gikomeye c'ukuboko kuramvuye mu buryo buteye ubwoba, akoresheje ibimenyetso n'ibitangaza. Araheza adushikana aha hantu, aduha iki gihugu, igihugu gitembamwo amata n'ubuki. None heraba, ndazanye ivyerano vya mbere vy'umwimbu uvuye mw'itongo wampaye mukama. Uzoheza ushire imbere y'umukama Imana yawe, uzoheza ubishire imbere y'umukama Imana yawe, ukubita inkoro hasi imbere y'umukama Imana yawe. Uzoheza uhimbarwe mu vyiza vyose umukama Imana yawe yaguhaye, wewe nabo mu nzu yawe, hamwe n'umurevi n'inyambukira bari iwawe. Kubera iki baciye bavuga umurevi n'inyambukira bari iwawe? Kuko kuri ivyo vyerano vya mbere umurevi yaca aronkako igice, inyambukira zose zitagira ico zirya zigaca zironka ico gice. Murumva ingene Imana ari nziza. Abo yahaye igihugu yacisinya ko ibyo bazoyishikanira vyose. Abatagira itongo n'abasaserdoti n'abarevi, abatagira itongo ni inyambukira zitagira aho ziba, izo zizorya ibyo bashikaniye umukama. Murumvise abantu b'inyambukira ingene baronse igihugu, bari inyambukira abayererezi, abantu batagira aho baba. Rero nta gihugu bari bafise, igihugu bazogihabwa niyo Mana. Nico gituma mu gisomwa basomeye mwumvise ko Imana ibwiye Aburahamu ngo, Aburahamu va mu gihugu cawe. Aho rero naho yari asanzwe ari inyambukira no mu nzu yaso, aho bafise akazi inzu, ntimugiye ngo bari bafise inzu n'uduhema, kuko abantu bari inyuma y'ibitungwa. Aha agomba kuvuga ahebe umuryango wiwe, uje mu gihugu nzokwereka. Amaze kuhashika aramurobonekera amubwira ati, iki gihugu nzokiguha wewe n'urubyaro rwawe. Ico gihugu yabahaye Imana yarahavuye irakibaha, ikibategeka yuko ivyerano vya mbere bazokwama bayishikanira. Ni nkuko yababwira ati, mwebwe rero muri abarokatere banje. Umurokatere ica mbere yitwaririka si ugutanga ruwaye. Adatanze ruwaye ntibamusohora. Ega nk'aha Burundi Imana tutayishikirije icicumi cayo irashobora kudusohora twese. Uwogira amanyama ngo je ntayizonshira iragutwara iwayo. Isi yose ni y'umukama hamwe n'ibiri kuri yo byose, murabyumva. Abantu bazi ubwenge rero, kandi ivyo nahora ndabibona kera iwacu, baraza ivyerano vya mbere barabishikana. Mbere n'imbuto imbere yo kuza kuzitera bakaza kuzihezagiza, kugira ngo umukama hezagire imbuto bagiye gutera mu gihugu yabahaye. Bamaze kwimbura bagasubira bagashikanira umukama. Okay.
abo abene Israeli nuko bagira, abarundi kubera bamenyereye kurya utwabo n'utw'abandi ntabyo bagira. Turabe rero abo bantu akahise kabo ingene bahavuye baba igihugu, babantu benshi bakaronka n'igihugu. Iri jambo mwumvise umukama abwira Aburahamu ngo va mu gihugu cawe. Aba tohoza iby'akahise bavuga ko Imana yoba yari mubwiye mu myaka y'igihumbi n'amajana 850. Niho Aburahamu yashika muri Palestina avuye muri Uri muri Mesopotamiya, ashika muri Palestina mwaka w'850 imbere yuko Yezu Kristu aza ku isi. Hariya bo yanditse ashiraho akaburungu, jewe nanditse nshiraho akantu agakwego kagutya kugira mumenye ko ari moins, kuko harya si mu mwaka w'850 ejo bundi turi mu kuvuka, ni imbere yuko Yezu Kristu aza, imbere yuko Yezu Kristu aza ku isi. Hariya rero muze murashira rya kaburungu, mwe murashiraho moins, ça va, moins 1850 mu gihumbi n'amajana 850 imbere yuko Yezu Kristu aza ku isi. Abahinga bavuga ko ari muri iyo myaka Imana yaba yarabwiye Aburahamu iryo jambo, ikamukura iyo yarari ikamuzana mu ntara ya Kanahani. Mugabo Kanahani nakoresheje Palestina kuko turiko turavuga kahise. Twavuze yuko igihugu, intara ya Bibiliya bayivuga kubiri. Abavuga Palestina ni bande? Ni bande? Les historiens. Abavuga ibya geography na histoire. Abavuga Kanahani nabo ni bande? Bibiliya. Abemera bavuga Kanahani, abatemera n'aba historien n'aba geography bavuga Palestina. Nico gituma uko turiko turavuga kahise ndakoresha ijambo Palestina. Niho rero muri urya mwaka niho Aburahamu yashika muri Palestina. Imana ari imubwiye ngo aze mu gihugu izomwereka, irahavira kimwereka nk'uko mwavyumvise ngo iramonekera mbwira nzoguha iki gihugu we n'uruvyaro rwawe. Mu mwaka w'1700, mu myaka turavuga mu myaka kuko abakera ntibaharura amatariki nk'uko kwiwacu. Mugabo fata moins 1700, nukuvuga umwaka w'1700 imbere yuko Yezu Kristu aza ku isi. Niho Yakobo n'abahungu biwe bamanuka mu Misiri, bamanuka basuhutse kubera inzara. Muribuka muri Bibiliya ingene batubwira ingene abahungu biwe bagiye gusuma mu Misiri, bagiye basanga yonde Yozefu yari yagiyeho. Bigenze gute? Agurishijwe. Ico rero Bibiliya itavuga, mugabo abahinga mu by'akahise batuburondorera neza niki. Mu myaka y'igihumbi n'amajana 800 abaganwa b'abasemiti barateye Misiri barayiganzira. Mu myaka y'1750 ahubwo mu mwaka w'1750 aba 1700. Murakurikira 1750, ibyo ntibyanditse harya. Aba mugamwe murashaka kuvyandika mu bishatse 1750 imbere ya Yezu Kristu, moins 1750. Ni muri iyo myaka abasemiti barateye igihugu ca Misiri, cari gisanzwe gitwagwa abafarawoni b'abanyamisiri, baracigarurira. Abasemiti murazi nabo kwande?
bakomoka kuri inde? Kuri Nowa. Baramanutse rero barashika mu Misiri barayitera. Byari byoroshye mu Misiri kuko icyo gihe ntibari bwace umugazo wa Suez. Abamaze kuja muri geography murazi Suez ahariho hagati ya Sinayi na Afrika hariho isi ibafatanya ako bita presqu'île gafatanya Afrika n'ibihugu by'Uburaya. Nari babwiye aho kwa kano heze umuntu yarashobora kuva mu Burundi agashika muri Espagne agenda n'amaguru atiriwe arafata ubwato, kubera ko isi yari gifatanye, isi ya Afrika n'isi y'Uburaya n'isi ya Aziya byari bifatanye. Imana yari yaradushiriye ahantu k'agapaserere kugira byorohe kugenderanira. Mugabo bahavuye bagaca kaciwe n'abantu bagendesha amato kuko babona yuko bagomba kuja mu Buhindi kurinda kuzunguruka bagaca muri Afrika y'Epfo bagasubira bakamanuka bavuye i Buraya bagazunguruka Afrika bagaca hariya muri Cape de Bonne Espérance muri Afrika y'Epfo bagasubira akaduga mu Buhindi bagiye kurangura ibintu byo mu Buhindi byatwara amezi menshi cyane. Baca bafata ingingo yo guca umugazo wabise wa Suez muri 1867 barawuca. Uko niko Afrika na Aziya n'Uburaya byatandukanijwe. Ku bantu bakunda kuja i Buraya barabagiriye nabi cyane, ngabo ku bantu bagenda n'ubwato baraborohereje. Abo baganwa b'Abahiksos rero bakomoka ku Basemiti. Abahiksos bakomoka ku Basemiti mu mwaka w'1750 nibo batera Misiri barayiganzira. Ico rero Bibiliya itavuga ariko muca mutegera, uyu Yozefu kugira ngo adugagire abo umuntu mukuru mu Misiri nuko Misiri yatwagwa n'abavyara w'Abasemiti. Ibyo Bibiliya ntibivuga, mugabo histoire irabivuga. Sava? Yozefu yahavuye adugagira kubera Abasemiti nibo batwara Misiri. Murakurikira? Ibyo mushobora kubisoma mu Mamuko ikigabane ca 46 gushika ku 50 ibya Yakobo n'abiwe ingene bamanutse. Amamuko 46 gushika ku 50 bavuga ingene bamanutse mu Misiri. Abari hafi bashobora kubisoma baraza barabisoma ibyo ndiko ndababwira, abari kurenza ndababwira. Mu mwaka w'1650 moins 1650 nico gihe ubuja bwa bene Israeli bwatangura mu Misiri. Niho bene Israeli batangura kuba baja. Muti none ko hatwara abavyara babo byagiye gute ngo badugagize Yozefu bongere bamugira umuja? Nuko muri uyu mwaka Abanyamisiri kama bariganzuye baba Prince Hyksos b'Abasemiti barabiganzuye. Babiganzuye rero niho Abahebreyi aba bakomoka kuri Yakobo Israeli bamanutseyo bakakigwa kiganwa kubera Yozefu nabo Basemiti batwara Misiri. Baciye rero babonwa nabi. Ubwa mbere bwobwo barahatsimbataye aho hantu kandi baratunze kuko urumva Yozefu niwe yagaba, niwe yica agakiza, amatungo yose niwe yayagera. Abo Basemiti rero bamaze gutsindwa Abanyamisiri kama bakabiganzura muri uyo mwaka, niho rero Abahebreyi aribo bene Israeli batangura kugira ingorane.
mugabo Bibiliya suko ibivuga, ntivuga ngo bene wacu b'abasemiti barabiganzuye ngo tubona kugira ingorane. Oya, Bibiliya ivuga ngo iki? Mu kigabane ca mbere c'ihunguka ngo bakanga k'umunani bavuga ngo nuko rero mu Misiri hima umwami mushasha atigeze amenya Yozefu. Nuko babivuga mama ku kigabane ca mbere akanga k'umunani. Nuko rero mu Misiri hima umwami mushasha atigeze amenya Yozefu, abwira abantu biwe ati, raba abantu bene Israeli bagwiriranye cane kandi baturusha imbaga. Ingo rero tubafatira ingingo z'ukubahahiriza kugira ngo ntibasubire kugwirirana. Mu gihe c'indwano bohava bifatanya n'abansi bacu bakaturwanya, bagaca batoroka bakava muri iki gihugu. Nkibi wobitegera gute utabanje kukumenya ko kantu k'abasemiti? Ngo mu gihe hoza abansi bacu bohava bifatanya nabo bakaturwanya. Abo bansi bo kwifatanya nabo ni bande? Baba Hiksoso abasemiti. Nukuvuga bagira ati twarabiganzuye. N'abanyamisiri bavuga Faraoni atwara ico gihe twarabiganzuye, mugabo boshobora kugaruka. Bagarutse rero aba bahebreyi bavyara babo bari ngaha boshobora kubafasha, canke batafashije bo babera abadoriya. Bagaca babafasha bakabifatanya nabo bakatugwanya, kandi baciye bongera ko ngo bagahava bava mu gihugu. Murumva barabanka muga ntibashaka ko bava mu gihugu. Ndabafinze igituma badashaka ko bava mu gihugu. Ibikorwa bakoresha ata mpembo babaha, mugabo bakabinuba bati naho tubakoresha. Hamwe bavyara babo b'abasemiti bogaruka boca bifatanya nabo bakatugwanya bakadusinda bagaca bigira, tugaca tubura abadukorera. Muribuka ko n'igihe hazogera ko bava mu Misiri Faraoni azoganya gose ngo ubu rero baragiye ntibagituza kudukorera, nitwe tuzokwikorera ibikorwa byose. No, nibagaruke. Murumvise aka karongo? Nk'aka karongo kugira ugategere nuko ubuzi ako kahise murabitegera. Ngo umwami ngo himye umwami atigeze amenya Yozefu. Ane kumenya Yozefu nivyo zatuma babagira baje. Hariho kandi batatubwiye, mugabo twebwe abatohozi bakahise bo barakaza. Uwo mwami atigeze amenya Yozefu n'umunyamisiri, kama abanyamisiri bariganzuye Hiksoso, babiganzuye bene wabo bakiriye nk'abami bakabagirira neza, babagira baja kandi badashaka ko bava mu gihugu, mugabo bakabatinya ko bokwifatanya n'abandi. Sava? Murabona aho tugeze hehe? Mu mwaka w'uyuhe? 1650. Tubandanye. Ibi rero mpejeje kuvuga mu isoma muri igitabo c'ihunguka ikigabane kuva ku kigabane ca mbere no ku 12 niho musoma ivy'ubuja bwa bene Israeli. Ihunguka ikigabane ca mbere gushika ku 12 ivyo bigabane byose nico bivuga. Mu mwaka w'1250 moins 250 1250 nukuva mu buja kwa bene Israeli. Sava? Murakurikira? Uwo mwaka niho Imana yafata ingingo y'ukubakurayo, ibakurayo yabanje gukora ibimenyetso n'ibitangaro by'akaroruhore gushika n'uyu munsi abene Israeli batazopfa bibagiye. Imana igomba kugondoza Faraoni kugira ngo abarekure, kuko Imana vraiment ni Imana nziza. Yabanje kugira negociation na Faraoni, iratuma Musa ngo aje kumubwira ngo rekura abantu banje baduge kunkorera. Faraoni ararahira
Musa kuko yamubwiye ngo gamburukira Imana uturekure tugende kuyikorera. Farawoni ngwe ngo kugamburuka ngo jewe ngo uyo nogamburukira ninde jewe ngo Imana yawe j'ignore ton Dieu. Nukuvuga Imana yawe sinshaka no kuyimenya kuko Farawoni yifata ko ari Imana wenyene. Umukama akazatuma Musa tugende umubwire ko atemeye kubarekura ngomba kurungika ibikere. Akagenda akamubwira Farawoni ati ntimuzogenda mugiye. Ibikere y'umurembeje agashatuma ko Musa ati genda unsabire ku Mana yawe ikuri ibyo bikere nca ndabarekura mugende. Musa ati wewe wemeye kuturekura, Imana yacu ni nziza nta kindi ronda atari kuturekura, reka nje kuyitakambira. Musa agaca agenda ati Mukama, Farawoni turagutakambiye umukizi ibikere nawe turekure. Imana igacikuraho ibikere. Musa agaca aza kwa Farawoni ati ibikere byagiye none tugende. Ariko urajandajanda ntimuzopfa muvuye ngaha. Musa agaca agenda akabwira Imana ati bwa bundi yaduhenze yarahengo ntizohapfa. Imana igenda umubwire ko atemeye kubarekura ngomba kurungika urubura. Musa akagenda akamubwira, Farawoni akarahira, genda umubwire ko ubu naho ngomba kurungika inzige, hanyuma imibu, hanyuma Imana itambwira ati genda umubwire ko abarekure kuko ahandi ho Farawoni arembejwe. Byabaye gatatu kose sirivuga aho Farawoni atuma Musa ngo ugende utakambira Imana yawe inkure kwa Bugesera ca ndabarekura. Musa agagenda agatakambira iyo Mana, Imana igacibikura kuko Imana icishaka nuko umuntu wese yidegemvya setu. Farawoni Musa asubiye ati ubu rero urani wavyatumye nabikoze, Imana yabikuyeho, none tugende. Urajandajanda ntimuzopfa muvuye ngaha. Gushikaho Imana ibwira Musa rero iti ubu rero igenda ubwire Farawoni ko igihe cya negociation kirarangiye. Ngira ndamwereke ko ari Farawoni n'Abanyamisiri bazomenya ko ari jewe ndi Umukama ninamara kugotora icitwa imfura cyose kuva ku mfura ya Farawoni gushika no ku mfura y'imbeba iri mu mwobo. Nuko byabaye. Farawoni amaze kubona imfura zose zigodotse yaciye agondozwa. Ubuja rero bwarangiye, Farawoni yemeye kubarekura, Imana irabacira inzira mu kiyaga gitukura. Hari muri ujya mwaka mubona. Abazi kubaza gungere ingene ibintu bimeze baragenda babaze la sortie d'Egypte barabe, baza gusanga hariho umuntu uze kuri Google ibintu ibimenyetso babashakashatsi baheruka kubura muntu uze mu kiyaga kure ibwina kure mu kiyaga gitukura. Hasanze ubuhanga bwinshi cyane bw'abantu n'ivyuma vy'imikogote, harimwo n'inkota itari bwigere, inkota yari inzahabu itavanze, harimwo n'inkota y'inzahabu itavanze, inzahabu ntaciba. Haraheze nk'imyaka 5 bavyubuye munsi gose mu kiyaga gitukura. Ubuhanga bwinshi gose bashakashatsi biyumvira ko kuko bapimye basanga ari ibintu bishobora kuba vyabaye muri ujya mwaka w'1250. Bakibaza rero ko abo bantu boba ari babandi bo kwa Farawoni n'ingabo ziwe. Ico gikorwa rero Imana yakoreye Isirayeli cyo kuyikura mu Misiri mu buja barimo, ikabacira inzira ahatagira inzira. Farawoni yari yafashe ingingo yo kubagandagura bose, ikabajabutsa. Nivyo vyatumye aba bantu bitwa Abahebreyi bumva yuko basangiye ugupfa no gukira,
kubera ko mu ijoro bajabutse, Imana koko yabakingiye ku bw'amaraso basha ku ishimajyango, aho bari hose urupfu ntigwahegera, ariko aho batari urupfu ruratema ruratongora. Baraheza barajabuka ikiyaga gitukura bari kumwe. Bamaze kubona bajabutse, baciye batangura kwifata nk'igihugu kimwe, kuko basangiye ugupfa no gukira, bakabona iby'Imana yabagiriye bose bari kumwe. Ku buryo ukujabuka ikiyaga gitukura nibyo bene Isirayeli bafata nka date de naissance y'igihugu c'Isirayeli. Ujya mwaka w'1250 imbere ya Yezu Kristu, niwo abahebreyi bose baciye bafata ko ari umunsi w'ivuka ry'igihugu cabo. Umunsi w'ivuka ry'igihugu c'u Burundi ni ryari? Uwo buhazi abagira kahise bavuga ko ari ku ntwaro ya Ntare Rugamba, kuko Ntare Rugamba niwe yahaye Burundi imbibe bufise ubu. Mugabe ico gihe wewe siho wari uri, naje siho narindi, kandi hari naho n'abasokuru bacu batari bahari. Abari bahari ico gihe nta wuzi iyo bari muri iki gihe. Abene Isirayeli rero barafashe iyo tariki nk'itariki y'amavuka y'igihugu cabo, ku buryo ibyo bavuga byose baza baragaruka harya hantu mu mazaburi, ngo igihe Isirayeli yava mu Misiri, intara ya Yuda nayo ikava mu gihugu c'ubuja, ngo niho Yuda yabera Imana isengero, ngo Isirayeli nayo ikayibera intara, ngo imitumba yarasimba bugeregere, ngo ikiyaga naco kikihinda. Bagacabaza ngo mbe wa mitumba mwe ni kuki musimba bugeregere, nawe wakiyaga ni kuki wihinda usubira inyuma? Ngo yego koko birakwiye, ngo hinda gashitsi wasiwe imbere y'inyonga z'umukama Imana ya Isirayeli. Bariko barashimagiza ivyo. Irya tariki rero irahambaye gose kuri bene Isirayeli. Ibintu byose baza baragaruka kuri irya tariki, babigeranya n'irya tariki. Ivyo rero ingene bavuye mu buja mu bisoma muri icyo gitabo c'ihunguka, kuva ku kigabane ca 13 gushika ku kigabane ca 24, niho baza barayaga ingene bavuye muri ubwo buja, ingene baciye mu gahenga k'ubugaragwa, ingene Imana yababungabunze mu bugaragwa, ingene bagize bunze isezerano n'Imana yabo, ingene iyo Mana yababwiye tubu rero nimugende, harageze ko mwinjira mu gihugu nzobaha. Ibyo byose mwisanga muri ivyo bigabane kuva ku kigabane c'13 gushika 24. Mu mwaka w'1200 imbere ya Yezu Kristu, mwe mwandike moins 1200, ça va? Niho binjira mu gihugu c'isezerano bakanakigabangana, barongowe na Yozuwe. Nababwiye mvuze nk'ubu mwaka w'1200, nimuce mugira ngo ni exactement hari muri 1200 à minuit. Oya, ni mu myaka y'1200, ça va? Hashobora kuba muri mwaka w'1205 canke ni amatariki approximatif mu vya kera, sa matariki exact, ça va? Mugabo duteza gufata itariki, ibyo byose ufashe iyo tariki ni muri izo tariki nyene muri iyo mwaka. 1200 niho binjira mu gihugu c'isezerano, bakongera bakakigabangana. Imana yabwiye Yozuwe ngo binjire, kandi ntimugire ngo baciye bagifata buno nyene kiba igihugu. Oya, barinze kugwana, baragwana n'abanyayeriko, baragwana n'abamoniti, baragwana n'abafilisi, baragwana n'abahititi, baza baragwanya abo bantu, baragwanya abanyakanahani bari basanzwe kuko icyo gihugu carabamwe abantu, twarabivuze ubuheruka.
barabagwanya baza baragifata bamaze kugifata yozuwe arabagaburira ya miryango 12 Dan ruguru, Yuda epfo, Neftali munsi ya Dan, Benjamin haruguru ya Yuda, arabagaba umuryango wose yawuha intara yawo ko ya miryango 12 arakibagabanganya. Amaze kukibagabanganya arunga isezerano nabo, hanyuma yozuwe mwene Nuni umusavyi w'umukama aragodoka. Ibyo muisoma mu gitabo ca Yozuwe kuva ku kigabane ca mbere gushika ca 24. Murakurikira. Mu mwaka w'igihumbi n'amajana abiri nyene, umwaka w'igihumbi n'amajana abiri nyene, muri uyo mwaka muri Isirayeli batwagwa na bande? Muti none ninde yatwara Isirayeli? Iyo miryango 12 ninde yayitwara? Yatwagwa nabo bita abacamanza. Abacamanza bari bande? Bari des leaders charismatiques, tubivuge gutyo. Muri mwebwe harimo aba charismatique, bari aba leaders charismatique, no kuvuga abagabo bohejwe bohejwe n'Imana. Abagabo bohejwe n'Imana rero akaba aribo baza baragira ubumwe bw'igihugu, igihugu gitewe bakabwira abantu ingene bogwana, nabo Imana yazaratora. Nibo barimwo rero aba ba Yozuwe nawe n'umucamanza, barimwo ba Yefte, barimwo ba Gedeon, barimwo ba Samsoni, barimwo ba Samueli, abo bose babita abacamanza. Barimwo ba Gadi n'abandi. Abo bose rero nibo baza, Imana yaziratora igihe cyose. Imana yamitora umuntu muri Isirayeli ayibera nk'icariho kugira ngo igihugu kigire ubumwe kandi gikingirwe. Ibyo by'abacamanza muisoma mu gitabo c'abacamanza nyene kuva kabane ca 3 gushika ca 21. Mu mwaka w'igihumbi na 30, mu mwaka w'igihumbi na 30 niho haza ubwami bwa Sawuli. Ubwo bwami bwa Sawuli bwaje gute? Iyi miryango 12 haragera igihe igasubiranamwo, muravyumva? Igasubiranamwo. Nk'ubu ugasanga umuryango umwe, umuntu wo mu muryango umwe yafashe ku nguvu umukobwa w'uwundi muryango. Uwo muryango ugaca uhaguruka wose ukaja kwihora. Baje kwihora abandi nabo bakaza bakihora. Canke ugasanga bariko barapfa amasoko y'amazi kubera ibitungwa. Harageze igihe rero iyo miryango yose yiyumvira kugira ico bita federation mu gifaransa. No kuvuga bagire ubumwe, bunga ubumwe, aho kuza baraterana ahubwo bashira inguvu hamwe mu kugwanya abansi babatera. Abansi bari bafise rero bakunda kubatera cyane n'Abafilisiti. Abafilisiti bari babangamiye cyane Isirayeli, kandi Abafilisiti bari bazi kugwana, bari bafise n'ibigwanisho bikomeye. Abayahudi bumvise Abafilisiti baje barajugumira. Abafilisiti baba hariya ku nkengera y'ikiyaga ca Mediterane, murahabona? None ntimwagiye muri geography? Iyo miryango cari 12 rero
ifata ingingo yo gushira hamwe inguvu kugira ngo batewe bivunire hamwe kandi bo nyene bareke kuza barasubiranamwo. Ivyo rero kugira ngo babishikeko bategeza kuronka umutware umwe, kuko murazi kugira ngo abantu bagire igihugu kimwe nuko bagira umutwe umwe. Abantu badafise umutwe umwe ntibagira ubumwe. Mu mwaka w'1980 barigeze gushira mu binyamakuru mu Buyapani umuntu yavutse nako afise imitwe ibiri, izosi rimwe n'imitwe ibiri mu Buyapani. Uyo muntu ingorane yari afise ya mbere nuko yaguma ahenagurika. Kubera iyo mitwe, kubera ari ibiri, byatuma agira ingorane zo kugenda. Umutwe umwe uvuze ngo tugende, uwundi ukaba wavuze ngo twicare. Ukuguru uyu mutwe utwara kukavuduka ngo tukugende, ukundi kuguru nako kukipfunya akaba arahenutse. Yaguma rero ngo ahenagurika, yaciye apfa n'ingoga kubera ama accident yazaragira. Ingorane yari yihe? Yavukanye imitwe ibiri. Kugira ngo iyo miryango ishobore kugira ubumwe, bateza kugira umutwe umwe. Uyo mutwe umwe yari umwami. Niho rero bagenda kwa Samuweli bakamubwira ati, dushaka kuduha umwami atuganze kandi atuje imbere mu gihe tuja ku rugamba. Samuweli biramushavuza cane. Mubisoma mu gitabo ca Samuweli ikigabane c'12, Samuweli ikigabane c'8. Ivy'ubwami bwa Sawuli mubisoma kuva ku kigabane c'8. Mugabe bivuze kusaba umwami biri mu kigabane c'12. Ariko kuva mu kigabane c'8 niho bavuga ivyerekeye Sawuli, ingene ya ubwami bwaje, ingene iyo miryango yashifase ingingo yo kugira federation, hanyuma bagasaba umwami. Kuva ku kigabane c'8 rero k'igitabo ca mbere ca Samuweli gushika ku kigabane ca 31 niho musanga ivy'ubwo bwami bwa Sawuli n'ingene yatwaye, n'ingene yatwaruye apfiriye ku rugamba. Ariko yagiye gupfa, Imana yaramukomboye kera kubera yari yayigambarariye. Umwaka w'1010, umwaka w'1010 niho ubwami bwa Dawudi bwatangura. Dawudi yasizwe kuko Sawuli Imana yamukomboye kuko yayigambarariye. Imana icifata ingingo yo kumukura no kwitorera uwundi mwami azoyigamburukira, icituma Samuweli kuja gusiga amavuta mwene Yese agahungu kitwa Dawudi k'imishatsi y'inkugutu, ngo mugabo kijisho libona gose. Ubwami bwa Dawudi rero nibwo bwami bwatanguye kuzanira Israeli ico bita la stabilite, no kuvuga ugutsimbatara. Ugutsimbatara kwa bene Israeli kwatanguye ku ntwaro y'umwami Dawudi, kubera ko Dawudi yari umugwanyi ahagarikiwe n'Imana. Abansi bose b'Israeli arabacuvya, abatomotse bemera gukora Isirayeli. Mbere Dawudi arakomeza ubumwe bwa ya miryango 12 mu gutora ahantu ashinga umugwa mukuru hitwa Yeruzalemu. Ahatora kubera ko aho hantu nta muryango n'umwe muri mwe 12 hari hasanzwe hegukira. Kubera ata muryango n'umwe hari hasanzwe hegukira, Dawudi niho yashimye kugira umugwa mukuru wa Isirayeli, kugira ngo imiryango yose yumve ko ata muryango uruta uwundi,
aho kuri uwo mugwa mukuru bose baze biyumve. Acira mbere ihema ry'umukama arikura iyo ryari riri Isiro, arizana aho i Yeruzalemu kugira ngo bose bamenye ko i Yeruzalemu ariho bategeza kuza bagana, kuko ariho isanduku ry'umukama mu ihema ry'umukama rivyagiye. Ibyo rero by'ubwami bwa Dawudi mushobora kubisoma mu gitabo cya kabiri cya Samuweli kuva ku kigabane cya 5 gushika ku 24. Mu mwaka w'amajana 970 niho hatangura ubwami bwa Salomo. Umuntu abiravye neza ni mwaka w'amajana 972 niho ubwami bwa Salomo bwatangura. Dawudi imbere yo gutanga mwese muravyumva, umwami ni watanga. Umwami aratanga, umuganwa agasandaba, ubuhutu n'ubututsi nabwo bugapfa. Ngaho inyuma yacu harahora umupatiri w'umuganwa. Umunsi umwe bamubwira ngo pati, hari kuri Bagaza barahebye kuvuga ngo umuntu yitavye Imana kubera ntibashaka ko Imana ivugwa. Bacatangura kuvuga ngo yasandavye. Abantu bose ntibasandaba, basandaba abaganwa gusa. Baca rero kwitwara kwa Patiri Ntahuga, wewe Patiri Ntahuga ngo byabuze, ngo kera hasandaba mwebwe abaganwa gusa, none ubu ngo nimva ry'agahutu n'agatutsi kose kadanyutse bavuga ngo kasandavye. Yiteze rero ko ashavura, aca mwishura, reka sha bumva ico twabacutse. Dawudi imbere yuko atanga yahamagaye abashinga ntaye biwe, ahamagara na Mukawuriya wa hundi yatwara, niwe yabyaye ko Salomo. Arababwira ati jewe naravuze ko Salomo ari wazonsubirira, nguyu Samuragwa. Aramubereka, hanyuma arahava aratanga. Salomo rero arashikira ubwami. Salomo rero iby'ubwo bwami bwiwe mu bisoma mu gitabo cya kabiri c'abami, igitabo ca mbere c'abami nako, igitabo ca mbere c'abami kuva kigabane ca mbere gushika ku kigabane c'11. Igitabo ca mbere c'abami kuva ku kigabane ca mbere gushika ku kigabane c'11. Ubwami bwa Salomo rero bwabaye ubwami Isirayeli yari itunze, yari iroraniwe ku buryo itari bwigera ishikako na rimwe. Nico gihe Isirayeli yashikiriye ico bita rapoje, no kuvuga isonga ry'ubutunzi n'iry'ukuganza. No kuvuga byagenze gute? Dawudi yari yaracubije abansi bose b'Isirayeli, abatapfuye baromotse. Imbibe zose igihugu ca Isirayeli cyari gifise igihe Salomo yari yarazishizeho, nta bansi Isirayeli yari gifise. Salomo rero asubiriye se, Salomo yakoze iki? Yaciye arondera
abasirikare bo gucungera igihugu, ararondera abafonctionnaire bo gutwara ico gihugu pour administrer le pays, arashiraho abacamanza, araringaniza ibintu byose bikenewe mu gihugu kugira ngo igihugu kibe igihugu gitsimbataye, un pays stable. Aca yongera arakomeza imigenderanire n'ibindi bihugu, kandi ibyo bindi bihugu Salomo aje gusaba imigenderanire byaca vyemera kuko baratinya Isirayeli. Aca arakomeza n'urudandazwa, arakomeza urudandazwa n'ibihugu byose, yongera arubaka ibintu byinshi, arubaka n'igisengero c'Yeruzalemu. Niwe yubatse Yeruzalemu, niwe yubatse igisengero c'Yeruzalemu, aragwiza ibintu byose ibirimba Yeruzalemu, yongera aratuma igihugu c'Isirayeli gitunga gose, ararondera n'abantu abahinga mu byo kubaka, ararondera abahinga mu byo kwigisha ingabo ziwe kugwana. Ibyo byose nibyo Salomo yakoze. Yongera aragwiza n'abagore, kandi ibyo nibyo byahavuye mu kwegera ingorane. Yari afise abagore 700 n'abahabara 300 gusa, bose hamwe 1000. Yari atungiye ku musozi uri hakurya ya Yeruzalemu bita la colline de la tentation. Uwo rero Salomo niwe novuga igihe ciwe, murumva bavuga ko yari afite ubwitonzi bwinshi, kuko babona ko igihugu yaragishikanye ku rugero rw'itunga batari bwigera bashikako. Yongera arubakira Imana igisengero c'agatangaza bose bacihanura gushika n'uyu munsi. Uyo rero ni Salomo. Nce nsozerera ku muhungu wiwe. Uwo Salomo rero amaze kuhava, yasuriwe n'umuhungu wiwe yitwa Robowamu. Uwo muhungu we Robowamu mu mwaka wa 933 niho yamusubirira. Mugabo wa Robowamu ikintu ca mbere yakoze, kubera ko ivyo bikorwa byose byasaba ko abantu baza gukora ibikorwa, kubaka igisengero kiraho, kubaka ibirimba by'umwami, no guhemba ingabo zose zicungere imbibe z'igihugu, no guhemba abantu bose bakora muri administration. No kuvuga i Yeruzalemu no mu ntara ya Yuda hari abafonctionnaire b'umwami benshi cyane. Abo rero urazi bategeza guhembwa, murabyumva? Bateza guhembwa, bahembwa iki? Bahembwa amakori atangwa n'abantu. Nukuvuga Salomo yaraka amakori cyane. Amakori amaze umuhungu wa Salomo rero agiye ku ngoma, Abanyisirayeli bo mu miryango myinshi yo mu ntara yo hagati n'iya ruguru barasaba umuhungu wa Salomo ari we Robowamu yasubiriye se ati, turagusavye twe turashaka kugamburukira nkuko twagamburukira so, muga turagusavye uturemure umuzigo so yaturemetse. So yaturemetse umuzigo munini cyane. Uwo muzigo none uturemurure. Uwo muzigo ni w'amakori n'ubikorwa by'amakorve bama baja gukora. Turemurure ugabanye tuzokugamburukira. Bo acara babwira ati, aho rero bakoraniye Isikeme, niho hari le centre, niho hari mu kigobe cy'abo bantu, niho hari palais de congrès, niho bahurira Isikeme. Kuva kuri iyo zuwe niho bama bahurira igihe cyose. Arabishura rero ati, okay, genda mu minsi 3 muzogaruke, nzoheza ndababwire ico muzokora, ico nzokora. Acaragenda arakoranya abashinga ntahe, arabahanuza ati, ngiki ivy'imiryango yakoraniye Isikeme yambwiye, none mwe muhanuye iki? Abashinga ntabambwiye ati, ko abantu bo mu gihugu babigusavye, bumvire ubaremure umuzigo bazokugamburukira, kuko utabaremuruye ntibazokugamburukira ko babigusavye. Okay, byo mu mpanuye ndaryumvise, nimugende. Atumako udusoresore bakuranye, uduhungu bakuranye, ati mwaho mu mpanuye iki? Utwo duhungu bakuranye turamubwira ati, uteza kumvisha igihugu kugaba, mbere bumve yuko usumvya n'ububasha so wawe.
ati abo bantu kugira bakubahe bumvishe ubabwira uti aka gatoki kanje karagahererezi gasumba ukuboko k'uburyo kwa data. Data yabaremetse umuzigo w'igiti, je nzobaremeye ku muzigo w'icuma. Data yabahanisha imigozi y'ibisakenkanya, jewe nzobahanisha imigozi y'imisipi ishinzemo imisumari. Ubabwire gutyo niho bazogutinya bakamenya ko uri umwami akomeye. Aca yumvira abo, aca aragenda, minsi 3 heze babantu barakoranira Sikemu. Mwansavye ngo ndabarere muri uyu muzigo, batego mwami wacu. Ati ngiyi inyishu nabazaniye. Aka gatoki kanje kagahererezi gasumba ukuboko kw'iburyo kwa data. Data yabaremetse umuzigo w'igiti, je nzobaremeye ku muzigo w'icuma. Data yabahanisha imigozi y'ibisakenkanya, jewe nzobahanisha imisipi ishinzemo imisumari y'ivyuma. Mumenye rero ko jewe ndi umwami w'Isirayeli. Ba bantu ngo nuko atwishuye, nitwe twiga turaja kubatunukira abantu bo muri Yuda dukora ibikorwa vya Corvée, tububakira amazu n'ibindi. Nitwebwe amakora aremereye kuko iyo miryango ya ruguru niyo yari myinshi. Nitwebwe amakora aremereye duhemba ingabo zirarira umwami. None ubu rero ereka Yuda genda mugumi wanyu natwe tukumi wacu. Kuva uyo munsi Yuda, umuryango wa Yuda usigara ari umwe, imiryango 12 yose yigirira ishirahamwe ry'igihugu ca ruguru. Kuva ico gihe ubwami bw'Isirayeli buca bucikamwo kubiri. Kuva iyo tariki ntibazosubira kuvuga igihugu kimwe, bizokwamara ibihugu bibiri. Ubwami bw'epfo aribwo bwami bwa Yuda n'ubwami bwa ruguru bwafashe izina Isirayeli. Nuko byagenze. Ubwami bwa Isirayeli bugizwa n'imiryango 12. Ubwami bwa Yuda nabwo busigara ari umuryango umwe gusa. 11 mu miryango y'Isirayeli, imiryango 11, hanyuma umuryango wa 10 Yuda nayo iguma ari umuryango umwe gusa. Ibyo byabaye mu 933. Kuva iyo tariki rero y'amajana 933 ntituzosubira kuvuga ngo Isirayeli. Muzokwama muguma mwumva bavuga ngo Isirayeli na Yuda, ngo bavuga ngo Isirayeli na Yuda, Isirayeli na Yuda, Isirayeli na Yuda, Isirayeli na Yuda. Byakomotse harya, muravyumvise? Aha mwumva Yeremiya avuga ngo ngira isezerano nzogira n'umuryango w'Isirayeli hamwe n'umuryango wa Yuda. Ni kubera birya, muravyumva? Canke mukumva umuhanuzi ariko aravuga ngo tega amatwi Isirayeli, nawe mu muryango wa Isirayeli, tega nawe muryango wa Yuda. Nibyo nukubera birya sava, kuko ubwami bwaracitsemwo kubiri kubera umuhungu wa Salomo Robowamu yumvirije impanuro ry'uburosi bwo mwibarabara, aho kumviriza impanuro z'abashinga ntahe bakanongoreye mu by'intwaro y'igihugu. Uyu munsi nca tugeza ngaho, tuzobandanya uru rufunguruzo kuwa kanuza, kuko hariho ibindi biteza guca bikwirikira rero bikomeye, kuko kuva ibihugu bibaye ibihugu bibiri murumva ibintu bica bihinduka. Ibintu bica n'Imana iteza kurondera ingene igera iyo situation, kuko Imana yari yashatse igihugu none bibaye bibiri. None iyo Mana izosengwa gute? Izosengegwa he? Izosengegwa ruguru canke izosengegwa epfo? Iyo Mana izosengegwa ruguru canke izosengegwa epfo? Kuko kubera ko bacanyemo, abaruguru ntibazosubira kuja gusengera epfo, abepfo nabo ntibazosubira kubona neza abaruguru. Amacakubira baratanguye. Abaruguru bati tuteza kurondera igisengero cacu data. Icambere bahereye ko nukuja kurondera umwami abaganza.
umwami bamukuye he? Hariho umugabo yitwa Jerobowamu yari yaragararije Salomo, niwe baciye baza kurondera, yari yahungiye mu Misiri ahunga Salomo, baciye baragenda bamurondera ati wewe wahanganye na Salomo, iyi ngo uhangana n'umuhungu wiwe utubera umwami. Niwe baciye bimika mu ntara ya ruguru. Aca epfo kwa Yuda hatwara Robowamu, ruguru hatwara Jerobowamu, yari asanzwe ari umusuku wa Salomo, aca umwami ahanganye na Robowamu. Nawe ati nanjye nzi kubikora, nta muntu azosubira kwa Yuda, kuko mugiye kwa Yuda n'umutima wawe usubirayo. Nzobubakira isengero ngaha iwacu ngaha mu ruguru. Nuko igihugu cacitsemo kubiri, kika ubwami bubiri, mbere n'ibyo gusenga bica bibamwo kubiri. Tugire Kristo. Izagiro nashaka kubamenyesha yuko kuwa kanuza tuzoronka inyigisho za Saint Valentin. Nukuvuga kuwa kanuza tuzowusimba, tuzosubira kuronka inyigisho kuwa kane, tuzobandaniza aho twari tugeze kuwa kane itariki 24. Sava? Kuwa kane itariki 24 niho tuzoye tubandanya urufunguruzo nyene rw'akahise, kuko murabona turashikira na Yezu ntaravuka. Tuzakugenda gushika Yezu ahavukira, tugashika no kuvyerekeye ingene igihugu c'Israeli caheze n'ingene congeye gutangura. Abasaserdoti rero ngaha bariho, hariho abasaserdoti bipfunze, twarabibabwiye kuwa kane heze, ntimubayogorere, mugende mu gacerere, nabo baca bagenda mu isengero kugira ibisabisho byo ku mugoroba byo gusabira Eklezia na mwebwe abakristo bose. Hanyuma urwaruka ruri ngaha rurasabwe kudufasha nk'uko mwabigize ubuheruka, mwegeranye intebe, mwongere muzishire muri annexe, muzishisha ngaha, muzinjize ngaha, hariho ahantu intebe zija, kiretse intebe zera ziri ku ruhande hari inyuma, bozoza bazegeraniriza aho ziri zigumeho. Mugabe izo zindi zose z'ubururu, z'urwatsi rutoto, urwaruka ruri ngaha muce muzegeranya, muzifashe kuzinjiza hari inyuma. Murakoze, kandi turabatumiye mwese muri Semaine Saint Valentin. Sinigwa ndabisubiramwo byose, murabyumva ku maradiyo. Nimuhorane umukama. Umuhezagiro w'Imana mushobora byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda nubashungurukireko, kandi mwamane imisi yose. Mujyane amahoro y'umukama.